twabonye tension yari yaduze hagati y'abakinyi ubwo Jose Mourinho yari yaje tubona ba Heung-min Son urwego rutanguye gusubira hasi tubona ba Dera urwego rusubiye hasi bavuye no muri equipe ya Tottenham Hotspur Bayern Vertonghen bavamo ariko tubona iyo bagiye n'ubundi baracatera umupira w'amaguru bameze neza ba Eriksen bava muri equipe ubona ko bari babakinyi bariko barakina ariko waje kuraba ubwoko bariko barakina bariko barasubizwa hasi n'abamenyereza bariko baraza kuko umumenyereza ariko araza akagushamwe ivyiwe haheze match zingahe uramuhindiye uzanye uwundi nawe gushizemo ivyiwe arashitse gasanga wowe narekana no kwiyumvamo gushiza hanze kugira abandi baza kuba bananywana bikaza kuba binagorana nivyo byaje ko bakwitwa Ange Postecoglou nabaza kubazana abandi bakinyi ashamwe ndetse n'amaraso ameze neza cyane kuko yazanye witwa James Maddison playmaker ameze neza cyane ashiramo akagasore ndavuga baba Romero bari bahari bameze neza cyane yari transition yari kenewe Lloris yaratanguye kuba yerekana ko nawe ubwoko gwasubiye hasi azana witwa Guillermo Vicario nawe ni musore kuvashika muri equipe ya Tottenham Hotspur ntaco umushinja no musore yakoze uko ashoboye yatweretse ubwoko rutandukanye nubwo twari tumwiteze ko ndavuga witwa Guillermo Vicario yazanye witwa Destiny Udogie akwiye muri za Genoa mu Butaliyani nta muntu umwe yarazi yuko yoza agakora byiza ariko Destiny Udogie twamunya meze neza cyane no mu bakinyi Jova tunagaruka ko bazongera kubushimwe mu gihugu cy'Ubwongereza witwa Destiny Udogie yazanye witwa ba Pedro Porro cyo nawe meze neza cyane kuri nimero 2 yazanye aba James Maddison yazanye aba Mickey van de Ven muri rusangi ariko ikintu cyaje kuba kinamukorako bona apologize no ngisubira nkagaruka ko itakaza ry'uwitwa Harry Kane kwa kipe ya Tottenham Hotspur yamukoze kwitwa Ange Postecoglou apara y'imvura yaje kuba nagira witwa Ange Postecoglou ariko itakaza ry'uwitwa Harry Kane nagiye yaje kuba ari mukorako cyane ntigiye kuba ari mukorako gute yari diwe yari maze iminsi namenyeranye ndavuga Heung-min Son na Harry Kane bari bafite ibintu byinshi bamaze kuba bashika ko ndavuga nka diwo iri kira performinga neza cyane ku mugabane wa Buraya ariko Heung-min Son nawe yaje kuba yisanga abaye nk'umorfere ndavuga nk'imfuvyi amaze kuba atakaza witwa Harry Kane kuko combinaison yawe na Harry Kane bari bamaze kumenya ati ndasaba ibaro mpagaze hariya canke ndi depressa gutya atinza kuba mpindukira mbazi aho mugenzi wanje waje nawe azoba hagaze bitandukanye nubwo biza kuba bakreya iyindi cohesion hagati ya Heung-min Son ndetse na Richarlison canke Heung-min Son n'ababandi ba James Maddison baba Johnson aba Kulusevski vyaje ko binamukorako n'uwitwa uyu Richarlison byari bizwe ngo niwe basagira aje gukina no kuri 9 nabaza kuba gomwa n'ikibazo c'imvune muri rusangi Ange Postecoglou ntabwo yari umumenyereza mubi ahubwo ni umumenyereza natanguye kuba mbona yuko nawe nko mu myaka nk'itatu iri imbere azakomera nka Mauricio Pochettino aza kuba ametiza neza cyane equipe ya Tottenham Hotspur ubwo abakinyi baza kuba banagumana bakaba banamenyerana cyane ariko muri rusangi ikintu novuga yuko babuze kuri ama equipe ari muri Big 4 cyangwa ama equipe ari muri Big 6 ndavuga nka equipe ya Tottenham Hotspur baraza kuba babuza ku kanyarigabo ndetse niyo cohesion hagati yiwabo ikibazo cy'imvune naho zakugishira inyuma kuko naco cabagondo twagiye kubona amadiwa amwe namwe agenda asambuka yari yatanguye neza cyane nka Dio witwa Pape Matarasana no witwa Eve Bissouma baje kuba bagongwa n'ibibazo by'imvune Dio witwa Heung-min Son na Richarlison yaje kuba yanka kubera iki Richarlison yaje kuba agira ikibazo cy'imvune Dio y'aba defenseur ba Mickey van de Ven na za n'uyu Christian Romero naye yaje kubigogwa cyane kuko Mickey van de Ven yahuye n'ibibazo by'imvune cyane ndetse na defense yaje kubinagogwa kuri nimero 3 naho ni mukinyi bari bafise Destiny Udogie amaze kugira ikibazo cy'imvune yaje kuba binamugora ku munsi waje Mickey van de Ven no yari harakina kandi tuzi ko ari Maxial ariko muri rusangi inanigwe by'uwitwa Ange Postecoglou ndetse na Tottenham Hotspur ziwe gutsinda amakipe ari muri Big 6 birava ku mvune bagiye kuba baro nazo bikava no kutakaza ry'umukinyi bari basanzwe banagira kafise n'ibyo bitsindo byinshi kwa kipe ya Tottenham Hotspur ndavuga witwa Harry Kane ndetse na cohesion itari bwagende neza cyane ndavuga y'abasore b'imbere ku buryo twaza kuba tunabaronderamo ibitsindo byinshi cyane ariko muri rusange Tottenham Hotspur ntabwo ari equipe mbi ni equipe dushobora kubona mu myaka nk'ibiri cyangwa itatu iri imbere dushobora kubona Tottenham Hotspur meze neza cyane mu gihe uwitwa Ange Postecoglou mu mwanya ukwiye kwa Tottenham nuko Tottenham Hotspur novuga ngo ihaye qualification ikipe ya Aston Villa ko basaba gutsinda kugira ngo bashobore kuronka iyo qualification yo gukina UEFA Champions League ariko ntibyaje gukunda bivanye uko baje gutakaza amanota agira kuri 3 Aston Villa yaje kuronka iyo qualification ikorewe akazi na Manchester City tuvuge yuko yakoze ibintu byayo canke ikipe nayo ibiri decide buri mwaka Manchester City navuga ko ni equipe navuga ko iri determine
kuvaho Pepe Guardiola agiye kuba nayifatana n'imbere yabo ni ekipe navuga ko imenyereye kubitwa gutahukana ama Premier League. Pepe Guardiola avuga ko iyi Premier League navuga ko izobigira kane yikurikiranya, rero navuga ko ari ekipe iri determine cyane. Navuga ko giye kuraba bashyize muri ekipe ya Manchester City, n'umukoca yagiye atwereka byinshi mu ekipe ya Manchester City. N'umukoca navuga ko azi kubaka, azi gutegura impano kandi akazibyaza umusaruro. Yarazanye abakinnyi bagiye batandukanye. Uno munsi nimba tuzi aba ba Manuel Akanji, nubwo twabonye ubwo bwiza bari muri ekipe ya Man City, bashaka baba Foden. Navuga ko uno munsi Foden muri ekipe nationale y'Ubwongereza ntashobora kubura. Naye navuga ko ubwo twamenye muri Man City, bashaka abakinnyi bagiye baba Varese yamukuye muri Argentina amuzana muri ekipe ya Man City. None burabwe nareke yitwara neza, yari ugiye kuraba ni Pepe Guardiola ko yaragerageje kubaka ekipe kandi ekipe ariko yavyaza umusaruro. Uravye guhera hagati mu kibuga, uravye abakinnyi yagiye atakaza kandi ukabona abandanya vyitwaramo neza, hagiye biswe ba Ruasane, hagenda amazina agiye atandukanye abazinshi ko za Arsenal, aba Jesus za Arsenal, mugani ni Man City ubona n'ubu igumire ku rwego rwiza. Babitweretse muri Champions League mu mwaka w'ejo n'ibyo mbere batwaye Champions League. Uno mwaka batwaye hafi y'ibikombe nka byose. Uno mwaka ugiye kuraba bavemo muri kimwe cya kane gishije basezerana na ekipe ya Real Madrid mu kuri zimwe za penalty. Ugiye kuraba Pepe Guardiola na ekipe ya Man City n'umukoca nabwo hagira na battle korosha Premier League zinabikurikirana mu gihugu cy'Ubwongereza, si ikintu cyoroshe n'abakoca bakihagiye banashobora gutwana zibiri bikurikirana. Kuva se muri Man City navuga ko umusaruro umeze neza kandi ugiye kuraba Man City n'uno mwaka ni ekipe na kuri favori gutwara Premier League no mwaka. Kuko West Ham uzavuga ko West Ham izakubatsindira Etihad, navuga ko ari ikintu kitoroshe, ni ikintu kigoye cyane. Ugiye kuraba Man City imbere bafite igikombe imbere yabo, kuza kubatsinda ni ikintu kiba kigoye gose. nuko byari ko biragenda ndavuga ku kibuga cya Tottenham Hotspur. No musi hari zindi nkino zari mu gihugu cy'Ubwongereza. Tubona apologize nkundire nk'imisogonda igera kuri 30. Ngaruka kuri ekipe ya Man City. Ni Man City ku munsi w'ejo baje kuba bakina match, ubona ko nabo mu mutwe bari bafite ibindi biharuro byinshi, ariko ni ya Man City n'ubundi ubona ko nivyo ni Man City nyene kuko ifite witwa Pep Guardiola, ni Man City kuko ifite witwa ba Kevin De Bruyne, ni Man City kuko ifite witwa ba Ruben Diaz, ariko ntabwo ari ya Man City y'igitinyiro nka Man City twabonye mu myaka nk'ibiri cyangwa 3 iheze. Twabonye Man City yejo ihushwe ibitsindo bigiye bitandukanye. Twabonye Man City yejo ariko iragenda abona kuri kirakina, abona kuri kiragerageza kugenda ibintu bigenda bimeze neza cyane, ariko muri rusange yari Man City nayo ubona ko ntabwo urwego rwabo kwari rumeze neza cyane ku buryo twoza ngo tuze kuba nabo tuza tukabashira ku rwego. Nivyo baje ko batsinda match yejo ku munsi wejo, batsinda equipe ya Tottenham Hotspur kandi baje banayitsindira ku kibuga wabo ndavuga Tottenham Hotspur Stadium, ariko ni Man City ubona ko hakomeje kubamwo amatension ndavuga hagati y'umumenyereza ndetse n'abakinyi biwe. Ubuherutse twabonye ubwo yasohora witwa Erling Braut Haaland aje gutera kamwe tsindo bigira kuri 4, haza kuba haduga tension. Erling Braut Haaland aramubwira ati "Buje agende muri kursi y'ababitere nawe ubwo uzosohora nta kibazo na kimwe nagize ukasohora mu minota ya 70." Ati "Byo bintu simba ndabikunda." Ariko Pep Guardiola akagerageza kugira ibintu byinshi. Ni mu gikano ubona ko atani kindi gikombe canke indi championnat yaba ari karakinira canke bavuga ngo ari karamubikira. Twabonye ubwo yasohora witwa Kevin De Bruyne aza kuba namugumukanya nkano kumuramutsa, akaja kwicara ariko kubona neza kuri kumusora ariko aridoga kandi ukabona anamusohoye muri ya match bikenewe yuko Kevin De Bruyne aza gufasha equipe. Arabizi ko ari mutima wa equipe, arabizi yuko ari wa declash ama actions ya equipe ya Man City, ariko atubona aramusohoye nawe mukinyi ntaze kuba byabyishimiye. Ku munsi weje twabonye kwitwa Ederson Moraes yaje kuba agira contact n'uwitwa Cristiano Romero, ariko Moraes aza kuba yerekana yuko ameze neza cyane kandi agomba kubandanya urukino, ariko Pep Guardiola wenye n'ubwiwe aza kudesida kumusohora. Ibintu bitaje kuba binamuryohera witwa Ederson Moraes kuko yansera kuba mu kuboko amaze kwashika kuri touchline y'uwitwa Pep Guardiola. Wamubona neza cyane ko umusore yanashitse naho yicara, abakinyi bose yanka kubaramutsa, arashika kuri jeza yishira mu mutwe, umusore atangura no kurira. Aza kuba yerekana urundi rwego rwe rutandukanye kuko nawe yarabizi neza cyane yuko uwitwa Pep Guardiola ndetse na equipe ya Man City yuko afise byinshi akigomba kwifasha Ederson Moraes. Navyo biraza kuba byerekana yuko ni Pep Guardiola ariko aragerageza kugera equipe yiwe, ariko ni na Pep Guardiola rimwe na rimwe hari gagerageza kugera equipe yiwe, ariko navyo bikaza kuba bimuyangarana cyane paraporo yuko nawe yari yibaza ko ariko arabigenda. Muri rusangi rero ni Man City
nivyo bakoze akazi keza cyane ariko ntawe reka gusariwa cyangwa ntawe reka gushima akazi kwitwa Kevin De Bruyne kuri match yo ku munsi w'ejo, ntawe reka gushima akazi kwitwa Phil Foden. Ubundi bona apologize ku munsi w'ejo naraje ndavuga ati witwa Oli Watkins ndabona ko we naronka nagashimwe kumukinyi genje neza cyane muri Premier League n'umwaka ariko umwana muto nawe Phil Foden buri munsi buri match akomeza kwerekana yuko itara afise ari tara nyine ubona ndemanwa muri rusange. Witwa Pep Guardiola aje aravuga ati muri Premier League no season nta mukinyi ari nk'uwitwa Phil Foden ubona ntangoye kubibona. Phil Foden muri no misi no mutima wa equipe yitwa Manchester City. Mu mwaka weze twari ko tuvuga bitwa ba Rodri ba Kevin De Bruyne kuno mwaka sebere byo witwa Phil Foden. Kandi nawe reka gushima nivyo Ederson Moraes yasohotse abafana baza ko batabyishimira ngo hinjira witwa Stefano Ortega ariko kudo chapeau witwa Stefano Ortega ku musigwe ko nyuma equipe ya Man City yagumanye aho yarimwo uwitwa Stefano Ortega yinjiye yakoze save zigera kuri zine zikurikiranye zibiri ku witwa Dejan Kulusevski na zibiri ku witwa nako zibiri ku witwa Dejan Kulusevski imwe ku witwa Brennan Johnson ndetse n'iyindi ku witwa Henry Minson. Iya Henry Minson yoyo ishobora no kutogwa nk'iyaranze ukwezi kwa gatanu, ndavuga save yaranze ukwezi kwa gatanu muri make. Kudo chapeau kwitwa Stefano Ortega, kudo chapeau kwitwa Phil Foden, kudo chapeau kuri equipe ya Manchester City basigaje match imwe kugira babe bagarantisa